Reka nsubire kubahereza kaze banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nomboresha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari byinshi tuza kugaruka ko cyane cyane ariko kubirabana n'intwaro iberebe n'imigendanire n'ayandi makungu. Igihe hafatwa ingingo yo gucana umubano n'igihugu cy'u Rwanda ifashwe n'inzego nkuru z'igihugu mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye ubwiwe kanitangariza yuko imbibe zose zugawe mu itangazo bashize habona, aho igihugu cy'u Rwanda cavuga ko coco kitabimenyeshejwe. Kuri ubu uruhigi rw'abanyarwanda mu gisagara ca Bujumbura be n'ahandi mu gihugu rwafashe umurindi ukomeye. Si abanyarwanda gusa kuko n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo bariko barafatwa. Ni mu gihe bariko bahirwa buhongo mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yacu muri zone ya Rukaramu ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, benshi bazi kuri Bujumbura rurare. Habaye umukwabo n'isakomba zo gufata abanyamahanga bahaba cane cane abanyarwanda. Isakwa ryabereye mu kirwati ya mbere na kirwati ya kabiri muri zone ya Rukaramu kuri uno munsi, bikaba byari bihagarariwe n'uburongo igipolisi muri komine Mutimbuzi yitwa Kazungu Prosper. Aho rero abahirwa bari abanyarwanda baba kuri iyo mitumba, naho nyene hakaba haciye hafatwa kandi n'abakongomani mu ntumbero yo guhuvya amatohoza. Amakuru yandadushikira akavuga ko urwo ruhigi ruriko ruraba no mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba bishitse mu gihe imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda imaze iminsi yarasubiye kuba hasi. Ubuheruka leta y'u Burundi ikaba yafashe ingingo yo kugara imbibe zose ihana n'igihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yo mu vyo yigeze gusubiza kuri ingingo yo gufata abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi, yavuze ko abantu bari mu Rwanda bagomba kwicara bagatuza bagatunganirwa bagakora imirimo yabo ya misi yose atakibirukansa, kuko leta yoyo ataco iri bo bagire. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bantu boba baratanze ayo mategeko yo guhiga abanyarwanda ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kuri ubu bariko barahigwa buhongo mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Uruhigi rwabo rwashizwemwo abantu benshi bo mu nzego zitandukanye, harimwo abo mu gipolisi, urwego rw'iperereza ndetse n'abo mu mbonerakure, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni mu gihe bamwe mu Barundi bumva ko iyi ngingo yo guhiga abanyarwanda ariyo, ariko nanone ikindi gice kinini c'Abarundi kikumva ko guhiga abanyarwanda atari vyo, kuko ikibazo kiri hagati y'abategetsi kitari hagati y'abene gihugu. Muri ano makuru turaza kugaruka mu buryo burambuye ingene iyi ngingo yafashwe, uwo waratanze itegeko abari hawe, ndetse n'ingene abanyarwanda bariko bapfungwa cane ku murindi ukomeye nga mu gihugu cy'u Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko hanze imbezi igihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye no makuru mbivuga, uruhigi rw'abanyarwanda mu gisagara ca Bujumbura rwafashe umurindi ukomeye cyane, aho abapolisi, imbonerakure n'abakozi b'iperereza kuri ubu aribo barimwo kwikorera amasaka. Kuri ubu rero mu mukwabo harimwo n'abakongomani bariko barafatwa bagirizwa ko banyegeje abanyarwanda. Marite Niteretse, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, bwo yivugiye ko umwansi igihugu cy'u Burundi gifise hari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ko n'abanyarwanda ari abansi. Tubibutse ko kumbibe aharungiswa abasirikare n'abapolisi gucungera imbibe n'imbonerakure bahawe itegeko ryo gufata uwo ari we wese avuga ururimi rw'ikinyarwanda, nawe akaja kubazwa mu gasho k'igipolisi canke se mu gasho k'iperereza. Imwe mu mikenyuro yakoreshejwe na Marite Niteretse, hasanzwe ari umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, ubwiwe yivugiye ko mbere yuko iyi ngingo ifatwa yari yasavye abastanteri bose kuba bafise intonde z'abanyamahanga baba mu makomine yabo. Ibi rero nivyo bagiye barifashisha cane cane mu kuraba ingene bofata abanyarwanda, kuko nubundi ibiharuro vyaratanzwe
bikavugwa ko abapolisi n'ubundi baja gufata umuntu basanzwe bazi, gusa ngo bahinduye umukenyero aho bamenyeye ko hari abarundi bagenda banyegeza abanyarwanda kugira ngo babakingire umutekano wabo. Nibwo rero batanguye gufata ingingo y'uko bagiye kuja barasaka urugo ku rundi kugira ngo barabe niba ata munyarwanda agwinyegejemwo. Nimwe kandi bamwe mu banyarwanda bariko barafatwa bagirizwa ko ari bamaneko b'igihugu c'u Rwanda baje mu gihugu c'u Burundi, bamwe bakaba baraje mu gihugu c'u Burundi kurondererayo ubuzima, nkuko hari n'abarundi bava mu gihugu c'u Burundi bakaja kuronderera ubuzima mu gihugu c'u Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye mw'isi. Iyi ni ingingo iriko iravugwa ko na benshi bamwe banenga leta y'u Burundi kuri iki cemezo yafashe co guhereza uruhiga abanyarwanda, abandi nabo bakavuga yuko ibi bidakwiriye, ahubwo ibi vyakaba ari ibibazo bihezwa biciye muri diplomasi canke se mu bwumvikane bw'indongozi z'ibihugu vyompi, mbere ko ngabene igihugu bo ataco bapfa, ahubwo igiteza ikibazo ari amajambo avi bukuru. Nako kandi imyaka 26 iheze Uburundi bubuze Koloneli Filimini Sinzoyiheba, umushikiranganje wo kwivuna abansi w'incabwenge. Hari ku igenekerezo ya 28/0 mwaka wa 1998 aho indege y'akajugujugu helikoptere yari ireruye umushikiranganje wo kwivuna abansi Koloneli Filimini Sinzoyiheba yakoroka iriko irasha ku musozi wa Gihinga mu ntara ya Mwaro. Umushikiranganje Filimini Sinzoyiheba yaritavye Imana, Murantunge yari yitavye inama yari kikoreshwa na Perezida Buyoya mu gisagara ca Gitega. Koloneli Sinzoyiheba nabo bari kumwe muri iyo ndege nta numwe yarokotse. Abandi bane bayisizemo ubuzima hakaba ari umupfasoni Ana Sindamuka, yari umuhanuzi adasanzwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Major Cassier Kadodo yari umudereva w'indege. Adjudant Chef Apollinaire Ndarisigaranye yarajejwe umutekano w'umushikiranganje be na Corporal Chef Nisagambe yarajejwe umutekano wa Major Kadodo, uyu yari umudereva w'indege. Umushikiranganje adasanzwe muri iyo myaka Filimini Sinzoyiheba yari umushikiranganje azwi cyane, yari yagenywe na President Sylvestre Ntibantunganya mu kibanza cy'umushikiranganje kwivuna abansi. Imbere yaho Major Sinzoyiheba yarazwi nk'intwazanga biciye ubwenge, yakunda kubaza ibibazo bikomeye mu nama zakoreshwa n'umukuru w'igihugu. Yari yararongoye ishure kaminuza rya gisirikare Isikamu akiri kapiteni, naho mu mwaka wa 1987 yari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abasirikare batembagaje Perezida Bagaza, Komite Militaire pour le Salut National, inama ngarukira gihugu. Perezida Buyoya agarutse ku butegetsi mu mwaka wa 1996 yagomije Koloneli Sinzoyiheba mu kibanza cy'umushikiranganje wo kwivuna abansi. Filimini Sinzoyiheba akabazwe nk'umugabo w'incabwenge yavuga ukuri atabanje kurya umunwa, benshi bakamwibukira ku ijambo yavuze inyuma y'ubwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi bwabaye mu mwaka wa 1995 muri Ruheshi, aho yakarira abanyeshuri b'abatutsi. Filimini Sinzoyiheba yababwiye ati, ibi mwakoze mwakomeje ikiroberi, abagenzi banyu bagiye bazogaruka batwara igihugu. Aho hari ku ntwaro ya Perezida Ntibantunganya. Ijambo yavuze ryahindutse ukuri nyuma y'imyaka 10 gusa. Abandi bakamwibukira ku mutima w'ubuntu wamuranga. Akarorero gatoyi, umuvyeyi wa Leonardo Nyangoma yarigeze kugwara cyane mu gihe c'intambara. Abantu benshi baratinye umuvyeyi bamuja kure kubera umuhungu wiwe ari we yararongoye ikiroberi ca CNDD. Ivyo ntivyabujije Filimini Sinzoyiheba gukura ruguru umuvyeyi wa Leonardo Nyangoma, amushira mu bitaro bikuru vy'abasodi Bujumbura aramuvuza. Ico gihe vyari bigoye gutahura ingene umushikiranganje wo kwivuna abansi ashobora kuvuza umuvyeyi w'umukuru w'ikiroberi bahanganye. Si benshi mu bategetsi b'u Burundi bo kubahukwa ikintu nk'ico, haba muri kahise haba no kuri ubu. Haba muri leta ya Perezida Ntibantunganya, haba muri leta ya Perezida Buyoya, Koloneli Sinzoyiheba yibukwa nk'umushikiranganje wo kwivuna abansi atatinya kuvuga iryo agona, mbere akanubakwa kuvuga ku bibazo bijanye n'ubundi bushikiranganje. Yari umusirikare avuga ibijanye n'akazoza k'igihugu. Umushikiranganje wo kwivuna abansi yemeza ko amahoro atazozanwa n'intambara. Ukuri kwiye kwatuma akundwa na benshi.
mu karere yagereranywa na General Kaguta Museveni mu Buganda be na General Kagame mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iyo myaka hakaba hariho inyandiko zabita Les Trois de la Région de Grand Lac, Kaguta, Kagame, Kajago. Iyo mvugo irashobora kuba yaratera ubwoba batwara Burundi ico gihe. Bamwe bavuga ko iri sanganya ryo n'ubundi hari isanganya riteye amakenga. Iri sanganya ryahitanye Colonel Firmin Sinzoyiheba ryagumyemwo igipfungu. Indege yakorotse iri kirasha. Insiguro yahawe Abarundi nuko indege yakubiswe n'inkuba, ariko hari benshi bavuze ico gihe ko indege yoba yarimwo ikibombe caturitse. Nkuko vyama mu Burundi nta matohoza yigeze akorwa kuri iryo sanganya. Gusa amwe mu makuru y'ibanga y'ico gihe haravuga ko imbere y'urwo rupfu hari abakozi b'iperereza ry'igihugu kimwe ca Buraya bari baje gutohoza ku ntumbero z'umushikiranganje Firmin Sinzoyiheba. Ni mu gihe hari igihugu coba caratinya gose ko ashobora gufata ubutegetsi akifatanya n'ibindi bihangange mu karere. Isanganya rya Kajugujugu ryahitanye Colonel Sinzoyiheba ngo rikaba risa n'andi masanganya yashikiye abategetsi b'igisirikare mu butegetsi bwa Perezida Buyoya. Aho muri Ruhuhuma mwaka w'1989 isanganya nk'indi ryahitanye ubuzima bw'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant Colonel Edmond Ndakazi. Kajugujugu ikaba yari mukuye mu makambi y'Amabanda na Nyanza-Lac yaguye mu kiyaga Tanganyika mu gihe yariko irashika i Bujumbura. Nta matohoza yakurikiye mu gihe hagumyeho amakuru avuga ko indege yarashwe. Mu mwaka w'1992 naho Kajugujugu rero uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Leonidas Maregarege yarakorotse mu kibira. Colonel Maregarege yarakomeretse bikomeye ariko Imana irarinda ubuzima bwiwe. Ni mu gihe bavuga ko abashikiranganje nka Colonel Firmin Sinzoyiheba baboneka gake mu buzima bw'igihugu. Uburundi ngo bukaba bwarabuze intwari kwigenekerezo nk'iri. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wavyera ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza n'amakuru bagenza kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. TV Imana iba hezagire.